Shalom shalom bakunzi mwese ndabashiramukije amahoro y'Imana ni jewe Shimwe Eroge nongeye kugaruka uyu munsi nzanye message kandi mfise n'umunezero ariko mfise message ku muntu amaze imisi ababaye umuntu afise umubabaro afise ikintu amaze imisi ariko arasengera ariko akaguma arira kandi n'amasezerano yarayashizeho ariko uyu munsi ndakuzaniye ijambo gihumure. Turasoma inkuru imwe, tudusoma amajambo yose, turasoma amajambo imirongo 3 yonyene iri mu gitabo ca mbere ca Samueli, ni igice ca mbere umurongo wa 10. Haravuga ngo Hana maze Hana senga Uhoraho afise intuntu arira cane asezerana isezerano nande majambo akurikira. Yesu nashimwe. Uwo Hana turamuzi. Hana n'umugore wa Elukana yari wo mu mugamba w'Abefurayimu. Rero Elukana yari afise abagore babiri, umwe yitwa Hana undi akitwa Penina. Rero Hana yari afise umubabaro udasanzwe kuba yari ingumba, ariko rero turabona muri umurongo wa 10 hatubwiye ngo maze Hana asenga Uhoraho arira. Nshuti yanje, ushobora kuba nawe ufise umubabaro, umva urira, umva no gusenga bisigaye byaranse byaraheze muri wewe nta kundi, ariko naganda kubwire iri ijambo ry'ihumure riri ku murongo wa 17 muri ico gice nyene. Umurongo wa 17 uravuga ngo maze Eli aramwishura ati nuko niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ico wayisavye. Amen. Nawe ndakubwiye nshuti yanje, niugira amahoro mu mutima, Imana ya Isirayeli yitaye ifise ishaka ryo kuguha ico wayisavye kandi ntusubire kurira. Umurongo wa 18 tubona ngo Hana ntiyasubiye kurira, yaciye genda arafungura. Rero genda wumva amahoro. Haleluya. Genda wumva amahoro, ntusubire kurira kandi Uhoraho Imana iguha ico wayisavye. N'igihe kitarashika Imana iguha amahoro. Wumva amahoro mu gihe ivyo wayisavye bitarashika. Uwo munsi Hana ntiyaciye ararana umwana, yamurose nyuma y'amezi nk'amezi 9, ariko yaratanye amahoro agenda nezerewe. Nawe ntuwamurira, ntusogenda uganyira abantu bose, nugira amahoro. Yesu aguhezagire. Hama rero niri jambo na numva twavugana, ariko mu kurangiza nagomba ndabashimire mwe muko mudukurikirana mugera sabone, amaze gera sabone. Nawe utaragira sabone ndagusaba ko gera sabone kuri chaîne ya Living Room Spiritual TV, ugire sabone na jeme na commentaire zanyu ziratunezera kandi bikunezerere, ushishikare kubisangiza n'abandi. Ni terambere ryacu, ni terambere ryanyu. Uko mushishikara kugira sabone bidoroha ko igikorwa ubutumwa bwiza dushizeho canke iyindi video yose tuba dushizeho muyibona imbere y'abandi, kandi jeme niyo sabone ndetse na commentaire bibaye vyiza na partage biradufasha. Yesu abazagire.